double favor without limits. GN Films, Good News Films, double favor without limits. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Ndabaramukije mwese mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabe hagati muri twebwe. Amazina yanjye ni Sabasi Nkuru Nziza. Nkaba ndi umuyobozi wa GN Films. Uno munsi uri hejuru twatewe iteka ridasanzwe ryo kuba hano turi kumwe n'abakunzi. Si nk'ibita abafana ahubwo ndabita abakunzi. Hari itandukaniro riri hagati y'umufana n'umukunzi. Umufana agiyo biroye. Mu Giswahili bavuga ngo bendera fuata upepo. No kuvuga murabona iyo ibendera rihungabanye rija iyo umuyaga uje naryo nirikurikira gutyo. Ariko umukunzi aragusengera, umukunzi arakwiyumvira ko, umukunzi yumva yifuza kukubona igihe cyose utera imbere, yumva yifuza kukubona igihe cyose uguwe neza. Iterambere ryawe riranezera umukunzi. Ariko umufana uno munsi ushobora gutirigana gatoyi akaba kuvuyeko, akavuga ngo uno munsi yasohoye ibitaryoshe, akaba araguhevye akiruka kurondera ibiryoshe. Ariko umukunzi uko biri kose arabikunda, akongera nezerererwa, ahubwo akanabisengera. Iyo abonye mu intege nke agasenga kugira ngo arabe yuko bya bindi bigenda neza. Namba ari umuntu adashoboye kugusengera naho akaguhanura. Rero numugisha udasanzwe kwicarana n'abakunzi ba GN Films, numugisha udasanzwe kwicarana n'abakunzi bakunze Ingaruka series, numugisha udasanzwe kubana namwe muri make. Uno munsi ibyatumye dukoranira hano novuga yuko ari nk'ibintu bibiri. Ubwa mbere na mbere mwikomera amashi. Twarifuje cyane kugira rencontre n'abakunzi, abakunzi ba GN Films. Hanyuma ntivyagiye bikunda, vyagiye vyegera imbere. Ariko intumbero nyamukuru twari twifuza kwipfurizanya umwaka. Rero ntivyari bwadukundire, ariko nubundi turanezerewe ko bikunze ko twipfurizanya umwaka muri GN Films. Rero mwese ndabipfurije umwaka mushasha wa 2025. Bavuga ngo impundu ntibungwa ntibora. Igihe cyose ije yama iza ari impundu. Rero ikindi kintu ca kabiri kwa rukwiginana no gushima Imana ingene yaturinze uriya mwaka wose wa 2024 tukaba tukinjira mu mwaka wa 2025 amahoro. Ibyo ni ibintu bikomeye byo gushima Imana. Ariko kandi reka nsabe hano mama adufashe, hari akantu dushaka kwerekana nahone n'umunsi wo kukigina. Ingaruka series imwe mwakunda, imwe mwapartaja, imwe mwageza kure. Twagize amahirwe
idushikana ku babone barenga ibihumbi 100 turonka Silver Award ivuye muri YouTube. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Rero wari umunsi wo kubereka bya bindi mwaruhiye nibi. Iyi ni ya Silver Award kugira ngo twishike ko nk'aba GN ndazi yuko mwakoze ibikorwa bidasanzwe. Ni mwebwe mwapartaja, mwaraduteye intege, mwaratumye tugira umwete wo gukora cyane. Rero no munsi twavuze ngo ino Silver nitwoyigumiza muhira. Reka tuyizane munayifotoreze ko kuko namwe cyarabavunye namwe cyarabavunye namwe mwarakoze cyane. Ndazi yuko ari umunezero n'umugisha udasanzwe. Meshers ami hari gihe umuntu yo kwiyumvira ngo nakantu gatoyi, ariko kano kantu nubona umuntu yagiriwe amahigwa akakaronka uzovuga ati Imana yabanye nawe. Hari abantu bamaze imyaka irenga 10 bariko barakora byanse kwaka kantu bagashikira, ariko twebwe muri no myaka 2 canke 3 imyaka 3 eheze turi ku kivi, Imana tugiriye ubuntu. Ubu tumaze no kurenza ahubwo mu minsi iri imbere aho tuzorekurira filme nshasha imwe twababwira yitwa Intango, ngira tuzoca tuduga tuje no muri 150 canke muri 200. Ubwo rero turabashimiye cyane kuko mwarakoze kugira ngo natwe dushore gushika kwino ntambwe. Ikindi naco wari umunsi wo kubamenyesha. Bamwe mumaze igihe mutwandikira mutubwira ngo bimeze gute, ingaruka yaraheze, iyindi ni ryari. Mwebwe sinotinya kubabwira kuko ntabita abafana ahubwo ndabita abakunzi. Sinotinya kubibira kabanga abandi ntarababwira yuko inondwi tugiye gutangura ku munsi wejo bigenze neza tuzotangura kubona filme nshasha Intango. Hanyuma ikindi kintu naco uno mwaka wa 2025 twaragize amahigwe yo gukora casting. Muri yo casting twakoze harabakinyi bake bamaze kuronka amahigwe yo gukina muri no filme Intango. C'est-à-dire que nabo mugiye gutangura kubabona, mugiye kubona n'impano nshasha, ingabire nshasha muri GN. Hari nabandi narababwiye yuko uno mwaka n'umwaka w'ibikorwa byinshi turiko turakora. Hariho nabandi muri uno mwaka nabo tuzokwakira, ndetse no muri nondwi no mu ndwi kurikira mwarabonye tugenda turarondera umwe uzoza wumva tukurondera, uzoza wumva tukurondera, uzoza wumva tukurondera. Ivyo byose ni bikorwa novuga byiteka GN iri kirakora mu kugira ngo ishobore no gukuza impano z'abandi bantu. Rero turashimye Imana yoyo mugenga w'ibihe nibigirika bigirura nidushoboza nibana natwe, kuko Paulo niwe yabivuze ngo dushobozwa byose n'uduye inkomezi. So wundi ni Kristo Yesu. Niwe yatumye tugera hajya twageze, niwe yatumye dushika kwibi twashitseko, kandi niwe azotuma tugera no kubirenze ibi. Rero turabashimira cyane kandi turabashimira Imana yo ikomeza kubaho umutima wo kudukunda. Tunabinginga kugira ngo mukomeze gushigikira ibikorwa vya GN, no kuvuga ngo akari imbere canka akari nyuma. Bavuga ngo akari nyuma, akari nyuma nakari nyuma, imbere akari imbere karahinda. Okay, rero turashimye Imana cyane. Hano turi kumwe na Olivier muramuzi, mu ngaruka muzomubona kandi muri filme Intango turi kumwe na Mvukiye Joseline n'umuvyeyi wanje, uwo mwita Senge, ubu yabaye Senge w'amahanga, no kumwita Senge w'amahanga. Rero nawe tuzoba turi kumwe muri filme Intango. Ivete turi kumwe na bamwe bamaze gukina, nkuno mama amaze gukina. Hariho nabandi hajya ayi nabonye niwe nimwe nabo bamaze gukina. Murabona yuko turiko turatera intambwe. Nawe juzoza wumva hamagawe canke hirya juzoza wumva hamagawe. Rero turashimye Imana cyane kubw'uno munsi yadushoboje tugeza kwino sango. Ibisigaye nibaza yuko tuza kubandanya tuganira, ariko
buriya ta foto nta cabaye. Rero ikintu ca mbere nashaka yuko dutangurira ko ndabisabe abariko baradufasha mu nteguro imbere yuko dufungura, imbere yuko tunwa. Murabona yuko izuba ririko rirarenga, ntiduhave tubura agafoto keza. Tubanze tuje hariya, tubanze tujye ikintu bita picha, mu nyuma tuce tugaruka. Murakoze. Iwawe Yesu nihondo nderera ivyo nshaka ivyo nkeneye biri wawe Yesu. Iwawe Yesu nihondo nderera ivyo nshaka ivyo nkeneye biri wawe Yesu. Iwawe Yesu nihondo nderera ivyo nshaka ivyo nkeneye biri wawe Yesu. Iwawe Yesu nihondo nderera ivyo nshaka n'ivyo nkenera biri wawe Yesu.